Ibyakozwe n'intumwa 7 umurongo w'9 n'uw'10 haravuga ngo basogokuruza bagirira Yosefu ishari baramugurisha ngo ajanwe muri Egiputa. Imana ibana nawe imukiza amarushwa yiwe yose, imuha amahirwe n'ubwenge kuri Farawo umwami wa Egiputa, amugira icegera ciwe ngo aganze muri Egiputa, amuzeza n'urugo rwiwe rwose. Iryo nicyo jambo naherewe mwayo mahirwe. Imana irambwira ngo izodukiza amarushwa, iduha amahirwe. Amarushwa ntazoreka kubaho, uzoyabona mu buryo bumwe canke ubundi, ariko Imana muri uyu mwaka izoca yahinduramwo amahirwe, gazoca kakubera akaryo ko kubona Imana ku rundi rugezo. Amarushwa yacu Imana izoyaduhinduriramwo amahirwe. Amarushwa ntazobura kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza mu kuyamuhinduriramwo amahirwe. Batubwiye baciye kuri uyu Yosefu yuko bene wabo aribo basogokuruza bacu ba kera bamugiriye ishari. Bamaze kumugirira ishari bamuteza ibyago, barakoreshwa kugira ngo Yosefu agire ibyago. Bashatse kumwica, ivyo byari ibyago. Bamuterera mu kinogo, ivyo byari ibyago. Bamwifuriza, hanyuma baramugurisha, ivyo byose byari ibyago. Ariko ivyo byose ubu amaherezo, hamwe na kwa kugeragezwa na inabuja na kwa gufungwa umunyororo, byose Imana yarabihinduyemwo amahirwe ku bwa Yosefu. Haleluya. Birashoboka yuko amarushwa yawe muri uyu mwaka izoyahindura amahirwe. Uvyitegurire. Niwabona nibije bisa n'amarushwa, uzoca ubibwira uti nagira ndakwibutse yuko uyu mwaka ari uw'amahirwe. Uzoca ubibwira ngo mu kanya gatoya we ugiye guhindukamwo amahirwe, akaryo, opportunité yo kubona ubwiza bw'Imana, yo kubona ikiganza c'Imana, kubera uyu mwaka ni uw'amahirwe. Haleluya.